iki ni kintu gikomeye gituma ibihugu bitera imbere cyane, ni ikintu cya renforcement ya transparence budgetaire. Ibyo dukora si budget y'igihugu y'umuntu umwe aho tuza kumvikana ahantu nkaguha amafaranga za kuma kuri iyo ligne ya lo budget turayifise ukuningana turiko tuyigabura gute. Ivyo bica byerekana ibi bintu turiko turakora kuko tutegerezwa kwamvoya les premiers signaux de bonne gouvernance, nitubigumeze mu majambo gusa. Namba turiko turagera neza tuvyerekane kuko les indicateurs de l'autre côté cyazerekana neza yuko ivyo turiko turavuga atari amajambo. Nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane kuko le développement naho twovuga ko duzaya ama industrie mbwa tutafise le capital humain yize iri en bonne santé iri protégé sur le plan social, ivyo byose nakime tuba ayo nama hypothèse turiko turakorerako muraza kubona ko muri iri bwirizwa tugiye gushiraho rirerekana ko yanginga umukuru w'igihugu yafata yo kuvuga yuko twakompanya abaretraité twashizeho twateguye nituzoha 100% mugabo turiko turakorera ku ma hypothèse yuko au moins 60% ya salaire yabo ya nyuma bayironka kuko ça fait 5 ans umukuru w'igihugu arabivuze mugabo tutariko turabibona. Ivyo donc on a prévu un budget kuri ivyo kuko nidushaka yuko abantu bose bagiye muri retraite yumva ko ari condamnation à mort. Ivyo byose ifo ko tubishiramo abantu bakumva yuko ibi bya espérance de vie tuvuga yuko biva kuri 59 tukajya kuri 64 aho dutabla sur 80 ans en 2040 bitabara bintu byo mu majambo tout simplement. Ibi rero nico gituma l'accès aux services sociaux de base na protection sociale nabyo nyine muraza kubona ko tubiha ingufu nyinshi cyane ko na prévu presque 7 milliards muri no budget kugira twakompanye ONPR na NSS. Nabyo nyine murumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Ibintu bya poursuite ya programme ya protection de l'environnement na aménagement du territoire turiko turashimikira cyane kuri ibintu byo gutunganya ibisagara, le schéma national d'aménagement du territoire. Ayo sina hypothèse turiko turakorerako kuko ivyo bizotwereka tumenye aho tuzorima, aho tuzokura ubutare, aho tuzokubaka ibisagara, aho tuzoshiraho ibya tourisme. Bitegerezwa kumenya kuburyo igicapo cya 2040 tuba tukiza ati mu Kizingwe hazoba hameze gutya, mu Itenga hazoba hameze gutya, naho tutavyuba kuno munsi muga tukarekana la trajectoire turiko nye turiko turabikora. Irero budget rero no munsi iza kudufasha rero beaucoup plus gukonsolida les acquis zi réforme ya budget programme kuva 2023 2024 turi mu vya budget programme mugace twahisemo nuko kila mwaka wose tugira ico twongeyeko. Ivyo twakoze neza tubikore neza, ivyo tutakoze neza navyo tubikosore kugira turabe yuko le budget programme izoba effectif atari vya majambo tout simplement. Hama tuce tujana muri logique ya performance tugire une gestion iri axée sur les résultats. Nico gituma mubona yuko ibi le budget est accompagné par les projets annuels de performance pour chaque ministère. Ico rero nikindi kintu gikomeye cyane. Turafatanya kandi nibi bimenyetso mfatiro icyo twita ama indicateur ku kintu cyose umuntu ariko arakora. Ko twavuze ko tugura intebe no munsi l'objectif ni nuko loto y'abana bagira bando bicara hasi gabanuka. Ifu muga tukavyerekana yuko amafaranga ya sosi yagize icyaterereye mu bisata bitandukanye. Muri birero vya budget programme naho nyene nibisiga inyuma ibintu vya gestion de la dette, efficace de la dette. Turaza kugishikaho kintu kijanye n'ibibirara ngene turiko turamvizaje nyene twobitorera inyishu kuko murabona ko 6 miliyari irarengera meme na budget y'igihugu y'umwaka umwe. Nidushobora kuriha ayo mafaranga icyarimo mugabo abantu baduhaye amadeni barakeneye kumenya ni gute bazoba traité. Ivyo turaza kubishika ko navyo nyene kugira tuvyereke ngene bimeze. Nuko ubu twavuze yuko kizira ko turenza aya ma plafond ama avance berbi duha ko kirazira ko turenza 10% par rapport ya marasete y'umwaka waheze. Ico naco nyene ni indicateur ndikomeye kuko nituhave tugira la création monétaire ata contrepartie ihari. Ico rero muri discipline kirimo muri discipline budgétaire nibi rero kujera ivy'ama reste à payer nitugume tumva abantu bidoga twarahaye leta ama service mugana iri kwiraturiha cyo tegeza kubikoraho rero. Les prévisions budgétaires y loi de finances rectificatives rero sur période 25-26 il est établi sur base d'une croissance twiteze ni croissance iri hejuru ya 4.5 kuko ubu turabona yuko vyose twabishira hamwe la croissance irashobora kwatenya
irashobora kujya au-delà de 4.5 contrairement yari umwaka uheze yari 4.1. rero twatwerekana n'ibisata bitandukanye aho twizeye yuko iyo croissance izova kuko ama hypothèse yacu turiko turakorera ko no munsi nuko twiyumvira yuko muri secteur agricole ibi byo kugira la mécanisation agricole il faut ko biba effective tukabibona kugira biduze umwimbo kuko murazi ko dufise igihugu gitoyi cyane aho tutegerezwa kugira mutualisation ya matériel ainsi de suite mu gato karima kijambere ama chaîne de valeur que ça soit au niveau de l'élevage que ça soit au niveau de l'agriculture tubishiremo nabo nyene ibi byanagesa nibiducikira ikibazo aho mwimbo uvuga ati no munsi ndabuza aho ndawugurisha cyangwa no munsi natangugiye igikorwa cyo kuworora inkwavu ndabuza aho ndazidandariza ndabuza aho ndashobora kuzororera ibyo byose tegeza kubikorerako hanyuma la soutien kuri secteur ya industrie extractive nayo ntegeza gushaha ingufu nyinshi cyane tukavyerekana kore n'ama hypothèse turiko turakorerako ivyo muyaga nkuba uyukuguyira kugira l'industrie ibe effective kuko dashoye gutwara amafaranga mu secteur productif nitwo kwamvizaje yuko ibitwo turavuga vya vision dushobora kubishikako l'accès aux services de base kuko le développement naho twovuga ko duzaye ama industrie muga tutafise le capital humain yize iri en bonne santé iri protégé sur le plan social ivyo byose nakime tubatwa ayo nama hypothèse turiko turakorerako muraza kubona ko muri iri bwirizwa tugiye gushiraho rirerekana ko yanginga umukuru w'igihugu yafata yo kuvuga yuko twakompanya abaretraité twashizeho twateguye nituzoha 100% mugabo turiko turakorera ku ma hypothèse yuko au moins 60% ya salaire yabo ya nyuma bayironka kuko ça fait 5 ans umukuru w'igihugu yarabivuze mugabo tutariko turabibona ivyo donc on a prévu un budget kuri ivyo kuko nidushaka yuko abantu bose bagiye muri retraite yumva ko ari condamnation à mort ivyo byose il faut ko tubishiramo abantu bakumva yuko ibi bya espérance de vie tuvuga yuko biva kuri 59 tukajya kuri 64 aho dutabla sur 80 ans en 2040 bitabara ibintu byo mu majambo tout simplement ibi rero nico gituma l'accès aux services sociaux de base na protection sociale nabyo nyine muraza kubona ko tubiha ingufu nyinshi cyane ko na prévu presque 7 milliards muri no budget kugira twakompanye ONPR na NSS nabyo nyine murumva yuko ari ibintu bidasanzwe ibintu bya poursuite ya programme ya protection de l'environnement na aménagement du territoire turiko turashimikira cyane kuri ibintu byo gutunganya ibisagara le schéma national d'aménagement du territoire ayo sina ama hypothèse turiko turakorerako kuko ivyo bizotwereka tumenye aho tuzorima aho tuzokura ubutare aho tuzokubaka ibisagara aho tuzoshiraho ibi vya tourisme bitegerezwa kumenya kuburyo igicapo cha 2040 tuba tukiza ati mukizingwe hazoba hameze gutya mwitenga hazoba hameze gutya naho tutavyubaka no munsi muga tukarekana la trajectoire turiko nye turiko turabikorako iki ni kintu gikomeye gituma ibihugu bitera imbere cyane niki kintu cha renforcement ya transparence budgétaire ivyo dukora si budget y'igihugu niyo muntu umwe aho tuza kumvikana ahantu nkaguha amafaranga nza kuma kuri yo ligne ya lo budget turayifise ukuningana turiko tuyigabura gute ivyo bica byerekana ibi bintu turiko turakora kuko tutegerezwa kwamvoya les premiers signaux de bonne gouvernance nitubigumeze mu majambo gusa namba turiko turagera neza tuvyerekane kuko les indicateurs de l'autre côté cyazerekana neza yuko ivyo turiko turavuga atari amajambo nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane hamana la décentralisation des services publics zikaba effective twe twaragize ikibazo tuko turategura ino budget yuko au niveau central n'abashikiranganje bakeyi bashaka ko amafaranga amanuka hasi mugabo la proche twatoye nuko tusaba les gouverneurs bakaturungira au moins 10 projets bifuza ko zokogwa dans les 6 mois hanyuma tukatumanukana amafaranga munara kuko tutegerezwa kwerekana la cartographie des interventions yuko la réforme turiko turagira atari yo mu matexte gusa ndagisubiremo ndakukivuga nuko la réforme ya décentralisation politique iza kuba politique mugala décentralisation administrative na financière vyakunze kuko murazi ko ça a été tenté en 2007 aho twahama autonomie ma commune aho twagerageje ibya phonique nibiki byose mugani byakunda cette fois-ci ifuko tu on décentralise amafaranga on décentralise abakozi on décentralise ibya byose byotuma amafaranga agiye yakoreshwa cyo ategerezwa gukora hama tegeza ku moderniser la gestion des finances publiques ayo sina ma hypothèse turiko turakorera kugira twerekane yuko dofise fondation imeze neza cyane ibi bya digitalisation il faut pas yuko mu makomine amataxe abantu bayakorako il faut pas yuko muri obere bakorako ivyo byose tegezwa kuvyerekana ngira amafaranga asohoka kugira ashikira umuntu ibi mubona byo kuriha abantu dukoresheje ubuhinga bwa none
bituma dukura abantu benshi baba intermediaire byatuma amafaranga agarukira muri abo bantu. Hanyuma la poursuite ya politique fiscale iri incitative à l'investissement, ibi vy'ama PPP byo kuzana abantu tugakorana kugira dushoboye kuduza umwimbo mu secteur porté de croissance. Hanyuma na le partenariat régional et international, kuko ni pili ya gatanu ya vision ivuga yuko dutegerezwa kuduza amafaranga dukoresha avuye kuri bajya abafashanya bikorwa biwacu, aba ba migrants, donc la diaspora yose tegerezwa kuzana amafaranga, dutegerezwa kwerekana amafaranga dufise mu ba partenaire ngene ariko barakora. Ivyo byose biraza kudufasha. Icyanyuma ko hypothèse dukorera ko kandi gikomeye nuko dutegerezwa gutubika uwavubi. Iki ça c'est très important. Imbere yuko mvuga yuko nza kugura imiduga 10 negezwa kuraba yuko naronse imiti kwiye. Imbere yuko mvuga ko nza kugira ama mission 30 negezwa kwirasira yuko ifumbire yakwiye. Nta byo kwangana biri mu mugabo, sipoza yuko ibyi applica au niveau micro, au niveau ya ménage. Namba fisi ibihumbi 10 mu mufuko mu gitondo imbere ko nsohoka mbanza kumenya neza yuko naronse ibiharage, naronse umuceri, naronse amavuta n'umunyu. Za kwiyumvira kunwa Amstel mazi ibyo byose kubiheza. No rero au niveau macro c'est la même chose. Za kwiyumvira yuko mfata mission yo kujya Washington maze kubona ko ifumbire na ironse, maze kubona ko igitoro na kironse, maze kubona ko naronse imiti. Ikiro nico kintu gikomeye yo tuvuze gutubikwa vubi, dutegerezwa kuvyerekana muri discipline budgetaire wacu. Ico rero bica bidufata ko tugira un cadre politique monétaire basé sur le ciblage de l'inflation. No kuvuga yuko no munsi tegerezwa kugerageza tukagarukana l'inflation ya 8% muri East Africa netwemeranije. Kandi ibiharo birerekana neza yuko turi kuri tendance nziza, kuko au mois d'avril twari kuri 45,6% ya taux d'inflation, mu kwicumi twari kuri 29,6%, uku kwezi tuhejeje kwa 11 twari kuri 26,3%. Bisigura yuko ne twabandanya tugira ni politique imeze neza bizogabanuka. Ayo nama hypothèse atandukanye twakoreye kugira vraiment croissance turiko turavuga 4.5 ishoye gukora. Iyo niyo context turiko twateguyemo rino bwirizwa risubiramo amafaranga leta izokoresha muri iki cya kabiri cy'umwaka. Mugabo muri ivyo murazi yuko biba bikeneye amafaranga azova he. Hariho rero ama disposition mashasha ajanye n'amarosete yaciye ashigwaho, ndaza kuyavuga ndengana rapidement n'ingene ama dépenses azokogwa kugira turabe yuko la politique budgétaire na politique fiscale bifatanye, kuko nivyo tujejwe en premier lieu. Muri kumajana n'amarosete nuko dutegerezwa kuraba nibihe bisata byategerezwa gutanga amakori bitariko birayatanga. Nico gituma muraza kubona yuko certains articles zagiye ziraba modifier, izindi zirinjiramo zishasha kugira turenforce le contrôle le suivi des recettes et des dépenses. Icambere ni article 59 ndayivuga ndiko ndanyarutsa, nuko kizira ibintu dufise au niveau local. Turaveye aske mu madao yose ya marché public ico kintu namba le prix yayo uri avantagé ndaveye aske yuko ivyo bintu bigurirwa mu gihugu cy'u Burundi muri commande yose iri kwirakogo. Ico ni cyambere. Article 78 toujours mu guproteja abene gihugu, kuko turashobora kurondera amafaranga mugaga gasanga abanyagihugu barapfuye. Iki kintu cy'inzoga za Sapporo n'ibiki byose ziriko ziramara abantu, nuko twongeye ni sur taxe de 10% sur la valeur en douane de l'alcool éthylique kugira tu décourager, tu réduire l'importation ya iyo matière première inuisible. Kuko kubuza abantu kwinwa ntituzohaba hose en même temps. Il faut que tu surtaxa nahazo yiproduce zogura abantu quand même qui ont cette capacité kuvuga ati iyi ni 40% nina yinwa negerezwa gufungura. Ikindi ni article 78 twashizemo, c'est pour préserver la santé de la population mais aussi augmenter les recettes. Izo doha les recettes ko twadugije amataxe mugize du permettre de protéger la catégorie ya population kiragira ingorane. Ikindi twashizemo ni article 31 kijanye na pré bourse. Ça fait un moment ma pré bourse yarinjiye mugabo nitumenya bariko barakora nyine bariko bararambursa. Icyo ni article 31 twashizemo. Ikindi nuko twakuyemo la suppression d'exonération à l'importation des produits visés kuri article 161 ya loi modifiée kugira de préserver les devises et l'augmentation du chiffre d'affaires des contribuables et des producteurs locaux. Ayo nama mesure yose adu permettre non seulement ku protéger ama devises dusanzwe dufise akora ibyankenegwa plutôt yuko twoja kuyakoresha mu bindi bintu bidakenewe twogira. Ikindi nuko
article 86 yiyongeye ko ngaha amasosiyete menshi ya leta ntiyatanga amadividende. Hari amasosiyete yamara imyaka 3 ini ata certification de compte zibaye kugira tumenyere dividende. Isosiyete leta ifisemo 100%, ubu tubahaye iminsi 30 exercice iheze bategezwa gukoranya inama bakavuga amadividende, hanyuma batabikoza amadividende maze kugira directement cyaba reconnu comme un produit au niveau ya marosete ya leta. Iyo ni article 86. Article 102 igishimikira kuri BOBM iri kwirakora vy'ubutare, aho no munsi turiko turoblija aba bantu b'amakoperative bariko barimba batutegerezwa kumenya ama adresse physique yabo, ivyo bakora, ama production yabo ngene aboneka kugira ko twiteze plus de 100 milliards y'amarosete azova muri kino gisata, tushoye kubikurikirana ku munsi, hanyuma tumenye niyo hageze kushora barashoye bagarukanya amafaranga na gute. Ivyo ni article 102. Article 143 nayo nyene yiyongeye ko nuko butegezwa gushira amatitre foncier ari électronique. Ça fait 2 ans kiguma kigaruka, mugabo imyiteguro bugeza ahantu heza cyane, aho twifuza yuko hariho les 51 000 titres ziri numérisés, ziri muri titre foncier. D'abord twifuza yuko tutatanga kwa applica ko ari ama catégorie A 150 000 par art, fashi nk'umuntu ari kiriri ncamona exactement afisa amare 30, titre nitwa nyaza kuyisaba bizotaha amafaranga na gute. Mugani twumva amafaranga gusa, ni kuvuga ko duhaye la valeur ya titre ishobora kuba en actif, umuntu ashobora gutwara muri banki akaronka credit, n'aya makartier yandi yose mato dafise tuzoyashiramo. Aho twiteze yuko dushobora kuronka miliyari 30. Ibyo byose n'amafaranga zo kwiyongerako. Article 78 ya surtaxe kuri alcool éthylique nuko twiteze ko ikwitegezwa kuduha 2,591 millions kuri article 78. Hanyuma une redevance de sûreté de 2% sur les importations, il est opéré sur ama produits d'importer à l'exception y'ibitoro, n'aya des importations destinées comme mission officielle. Nayo nyene nindi tege kuri article 128 twashizemo kugira idupermete kuduza amakori. Iyo nayo izogira impact yayo, izodupermeta kuzana 15 miliyari antemi y'amarosete, kuko ngaha turaraba yuko aya mafaranga tuyatoje agira impact angana gute. Hanyuma kuri i valeur en douane twavuze ni article 161 kugira du protéger l'industrie locale ikora amafera à béton. Comme murabona ko amafera à béton tuyakora cyane ngaha, izifise diamètre ya 8 mm à 32 mm, izo tutwa turaziprotéger. Non seulement turaziprotéger, zizoca dutuma kandi n'amataxi aduga kuko cadushiraho si taxe y'abazoza importa, iyo zizopermeta kuronka 300 millions comme impact yayo. Hanyuma ikindi kizoduha amafaranga n'aya ama recette ari ici des jeux de hasard. Murazi yuko ubu aba bagiri by'ama paris sportif n'ibiki byose birazana amafaranga, bajya baronsa amafaranga ifo ko tubataxa. L'article 148 niyo twashizemo, izo dupermeta kuzana 44,500 millions comme impact yayo. Hariho nani mamezire menshi yafashe kugira tuduze les recettes, hanyuma twogumenter la trésorerie de l'État, hanyuma tugire une gestion efficace et efficiente des ressources humaines et financières du pays. Muraza kubona ubu avec les directions provinciales on est en train de décentraliser abakozi bariko baragenda kugira ibikorwa byinshi bikoregwe hariya, byinshi nibikorerwe au niveau central.